Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya yagezweko ariko aragarukwako cane irya nino kuri iri genekerezo rya 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, aho tugiye kugaruka ku makuru ahambaye ariko aravugwa cane. Muri ano makuru tugiye kugaruka ku ntambara ikomeye cane iri hagati Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo. Ni kuvaho Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cane yo gusubiza ingabo z'u Burundi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe General Prime Niyongabo yari yatangaje yuko izo ngabo yazikuyeyo. Kuri ubu ngubu amakuru adushikira nuko Prime Niyongabo yahejeje kurakara cane bivanye nuko abasirikare b'u Burundi neva yasubije muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abenshi bariko baricwa, n'abasigaye bakaba bafise ibibazo bikomeye cane. Tugiye kugaruka ko muri ano makuru turaza kubabwira ku rupfu rubabaje cane rw'umukapiteni mu gisirikare c'u Burundi yaguye muri izo ntambara ziriko zirabera muri RDC. Ndetse yuko ari intambara ikomeye cane Uburundi bwagiye gufashamwo Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuvuga igisirikare ca FARDC. Aho icyo gisirikare ca FARDC gifatanya n'ingabo z'u Burundi, umurwa wa Zarendo ndetse n'interahamwe zasize zikoze jenoside mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu mwaka w'1994, aho nyine igisirikare ca FARDC kiriko kirarwanya umurwi w'abaroberi ba M23, aho ingabo z'u Burundi ziriko zirahatikirira. Turaza kubabwira ku mfu nyinshi z'abasirikare b'u Burundi ziriko ziravugwa cane muri kino gihe. Tuze no kugaruka ku butumwa bukomeye cane abasoda bahejeje kugenera General Prime Niyongabo, Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wo kwivuna abansi, aho ubwo butumwa bwavyuye intambara ikomeye cane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo, mu gihe General Prime Niyongabo yama yavuze yuko ingabo z'u Burundi zigomba kuva muri RDC kuko abona yuko abo bariko barafasha ataco bitayeko. Aho muri kino gihe rero Ndayishimiye yavuze yuko ari we mukuru w'igihugu kandi ari nawe agaba igisirikare, gutyo akarenga kuvyo urongoye ibikuru bikuru by'igisirikare yari yatangaje, maze arafata izindi ngingo zo gusubiza abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None kuri ubu ngubu bagowe ay'ikivumvu ibiriko biratera impungenge zikomeye cane General Prime Niyongabo, mu gihe abona yuko igisirikare ciwe gihejeje no gusamburwa n'intambara Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu ngubu abasirikare benshi b'u Burundi bahejeje guta baromoka baja za Dubai mu biyede ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye bibanyi mu guhunga akagagazo kariko karakorwa na bamwe mu ndongozi zabo. Aho muri kino gihe vyose biriko biregekwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kuko ategera yumviriza n'urongoye igisirikare c'u Burundi, aho avuga yuko ibintu vyose abishoboye. None kuri ubu ngubu igihugu akaba yarakishe, akaba yarishe igisirikare, akaba yarishe n'ibindi bisata nka vyose. Kuri ubu ngubu Burundi bukaba buri mu bihugu vya nyuma bikenye kw'isi. Ivyo vyose ngo bikaba vyaratanguye gushikira Uburundi kuva Perezida Evariste Ndayishimiye abaye umukuru w'igihugu. Iyo ntambara iri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye ibiro bikuru by'igisirikare yoba iteye gute? Muri ano makuru nyine tugira ngo vyose tubigarukeko mu buryo bw'idonido. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wakurusha kano karyo ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino chaîne yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Muri RDC abasoda b'u Burundi baratabaza, ni nyuma y'amezi badahembwa batinya kugwara tifusi. Mu gihe muri Kigarama mu mwaka wa 2025 General Prime Niyongabo yari yatangaje ko Uburundi bwakuye abasoda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano ya Washington. Abasoda basigayeyo bo bemeza ko
hari brigade zitatu zitigeze zivayo. Abasirikare b'u Burundi basigaye muri RDC bavuga ko basa n'abahebwe. Kuva mu kwezi kw'icumi mwaka 2025 abasoda bavuga ko batakironka amafaranga bahora bahabwa kira kwezi kugira abafashe kubaho. Abasoda bavuga ko batagishobora gukora isuku, bavuga ko impuzu zabo zuzuye inda, baratinya ko bagiye kugwara tifusi. Baratabaza umukuru w'igihugu, umushikiranganje wo kwivuna abansi be n'umukuru w'igisirikare ko babatabara mu bihe bitoroshe barimwo muri Kongo. Hano tubasangize ibice bikuru bikuru bigize ubutumwa bw'umusirikare ariko aratabaza, tuza gukoresha amajambo yiwe uko yayanditse. Abasoda bari muri RDC barasaba agahembo kabo. Hari ubutumwa twifuza ko mudutangira kubatwara igihugu. Ni ubutumwa bw'abasirikare twasigaye muri Kongo, twifuza ko uduhera General Prime Niyongabo, umushikiranganje atujejwe be n'umukuru w'igihugu kizigenza w'intwaramiheto. Ubutumwa bwacu nabwo nubu bukurikira. Turabaza utwara igisirikare c'u Burundi, mbega abasoda twasigaye muri Kongo turazwi canke ntituzwi? Mbega turacari muri Tafoko canke ubu turi mu biki? Namba tukiri muri Tafoke, kubera iki amafaranga twahora duhabwa yitwa ikibango atakiboneka? Kubera iki isuku rike? Abasoda barafise ubwoba bwo kurwara tifusi. Twarigeze gutanga inkuru y'abasoda bagwariye kwashi, no kuvuga kwashi Yorukoro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kubera indya zabo zibwa n'ababatwara. Ubu naho mu minsi muzokumva abagwaye tifusi, muzi ko ari ingwara itacibonekeza. Izoba ari ibara kumva umusoda ari muri misiyo y'igihugu yitwa ko ahembwa hama akagwara ingwara iturutse ku nda. Inda nazo zikaba ziva ku isuku rike. Vy'ukuri ubu abasoda boga amazi agaragara ntitumesa kubera ata gasabune. Nukuri turakwinginze mudutangire ubu butumwa. Komanda wa diviziyo Colonel Jeconias Nihorimbere araheruka kuza kutugendera. Yaratwemereye ko ikibango gihari, ariko hamaze kugenda intumwa nyinshi bakatwishura ko bagiye kukizana. Twarindiriye twarabuze, kandi bose baragarutse. Ugize ngo arakibaza, ahubwo bamwagiriza yuko ivyo bibazo biva ku kuba dufise akazi gake. Baca babwira umucifu ko nyabuna yorwiza akazi, abasoda bakareka kwiyumvira. Ako kazi bavuga ni ukutuzindurira muri siporo nyinshi n'ibindi bikorwa mu nyuma bakatwiriza mu mashuri, ngo niho umusoda ataronka umwanya wo kwiyumvira. Ico bita ikibango ni amafaranga angana n'amadolari 50 umusoda ari ngaha muri Kongo aronka buri kwezi kugira amufashe. Twategerezwa kuyaronka buri kwezi, kuko n'umushahara duhembwa hariya mu Burundi uza ku kwezi. Nuko gusa bamaze kwiyagura batayaduha. Aya nyuma twayahawe mu mpera z'utwindwi, ariko mwomenya ko inyuma yaho mu kw'icumi bayazanye agarukira muri diviziyo, baca bayasubiza i Bujumbura ngo bazanye inoti z'idolari rimwe. Abasoda ntibakironka amazi yo kunywa. Iki ni ikindi kibazo gikomeye cane gihangayikishije abasirikare. Ikindi twamenyesha nuko hari vyinshi vyahindutse. Burya umusoda wese ari muri Kongo yandikiwe amazi yo kunywa amacupa 2 ku munsi, arya manini. Mugabo ubu aje anyobwa n'aba ofisiye gusa. Mbega aba ofisiye boba ari bo bagize igisoda bonyine? Komanda wa batayo ya 16
Tafoke wewe kubera yanka amanyanga yari yarabitunganije neza, kubera ayo mazi atagishikira abasoda bose iyo baba bari ku materi atandukanye yoca atanga mu mafaranga ku buryo umusoda wese buri kwezi aronka ibihumbi 30 vy'amakongo, ariko mwomenya yuko byahagaritswe kuva duhawe umukoloneli bita Kinigi muri brigade ya 6. Hamaze guhinduka ibintu byinshi cane, kumbure ubu butumwa nibabwumviriza abo vyega canke abo bazovuga hagire igihinduka. Abasirikare basigaye muri RDC bari amaja hehe? Ubu abasirikare basigaye muri RDC bari mu duce dutatu dutandukanye, hariho abasigaye muri teritwari ya Mwenga, abandi Ikaremi n'abandi bari Ibaraka. Abo rero bari Ibaraka bari mu bice bitandukanye, hari abari mu karere ka Katanga no kubandanya imbere, iyo ni batayo ya 11 Tafoko, hari batayo ya 29 Tafoke ihera aho bita ku Mutego ikabandanya gushika aho bita Bibokoboko, hari iya 16 Tafoke aho yahora iheruka kuva ubu ikaba iri mu bice vya Point Zero kugera mu Minembwe. Abo muri batayo ya 16 nibo barimwo kurya Kapitene Eraste tugiye kugaruka ko yaguye muri izi ntambara za RDC. No kuvuga ko dufise brigade zitatu. Brigade ya mbere ya 5 iri mu Mwenga igizwe na batayo 25 Tafoke be na batayo ya 30 Tafoke hamwe n'amaramforo. Brigade ya kabiri ni ya 6 iri Baraka igizwe na batayo 29 Tafoke n'iya 16 Tafoke be n'iya 11 Tafoke. Haca yiyongera ko abasoda bo muri Jide bakorera ukwabo. Brigade ya 3 ni ya ndwi iri muri Karemi. Turasavye nukuri mudutangire ubutumwa bwacu abakuru bamenye amagorwa abasoda b'u Burundi bariko barabonera muri iki gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni ubutumwa buhambaye cane kandi bubabaje abasirikare b'u Burundi kubiriko birabashikira. Usibye n'ivyo biriko birabashikira, hari n'andi makuru yabandanije kugwa muri izo ntambara. Turatanga akarorero kuri Kapitene Eraste Ndayishemeze aherutse guhitanywa n'intambara ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru y'umubabaro yashikiriye umuryango wa Kapitene Eraste Ndayishemeze hirya y'ejo hari kuwa 4 kw'igenekerezo ry'19 z'ukwezi kwa 2 mwaka wa 2026. Uwo munsi nyene Kapitene Eraste Ndayishemeze yari yiciwe mu gitero abasoda b'u Burundi bakoze aho bita kuri Point Zero muri Sud Kivu. Amakuru dufise avuga ko iyi ntwazangabo yasize ubuzima, abandi basirikare 6 barahakomerekera baraye batahukanywe mu Burundi. Kapitene Eraste Ndayishemeze yavutse mwaka w'1986 ku mutumba wa Kijima, komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Yinjiye mu gisirikare c'u Burundi muri 2010 arangiza amashure y'intwazangabo mu gisoda muri 2016. Yari muri promosiyo ya 41 muri Iskamu, afise nimero matricule SS 2285. Abamuzi bavuga ko yari umusirikare yumutse kandi azi igisirikare. Imbere yo kurungikwa mu ntambara muri RDC yari umwigisha w'igisoda, chief instructeur
mu ikambi muri centre komando i Gitega, bavuga ko yari umukomando abushitse, akaba yari yarashize no mu bindi bihugu nka Gabo na Chine. Umuhisi Kapitene Eraste Ndayishemeze yari yubatse urugo rwiwe muri 2020, asize umukenyezi n'abana bakiri bato cane, apfuye atanindwi zitatu zari bwahere avuye muri konje mu Burundi. Abagenzi biwe batwandikiye ko Kapitene Eraste Ndayishemeze yari umuntu akundana cane, atishima, umugwaneza. Turahojeje umuryango w'umuhisi Kapitene Eraste Ndayishemeze, Imana iwe hafi muri bino bihe bitoroshe. Abasirikare b'u Burundi baheruka kuvugwa ko bariko bagwa mu ntambara zo muri RDC muri Kigarama mu mwaka wa 2025, aho u Burundi bwatakaza ibirindiro vyose bwari bufise mu kiyaya ca Rusizi. M23 igasigara ariyo igenzura uturere twose turi ku mupaka n'u Burundi. Ni intambara yahitanye abasoda benshi kugeza ubu batazwi neza igitigiri, kuko mu gisoda bemeza ko abarenga 1,200 batagarutse inyuma y'intambara. Ni nk'uko n'abafashwe mpiri kugeza ubu batazwi neza. M23 ntiyasubiriye kwerekana ubu yafashe nk'uko yahora ibikora imbere. Abasirikare b'u Burundi babandanya kuvuga ko badatahura ico bariko barapfira muri iyi ntambara iguma ihekura u Burundi. Intwazangabo zo mu rugero rw'aba kapitene rwa Letona ni nyinshi, zitwandikira ko zifuza iyo zica zikigira. Benshi bavuga ko batinya guhungira muri Afrika ngo bohava bafatwa bakagarukanwa mu Burundi. Ababivuga bari mu moko yose, nk'uko n'abashoboye guhunga bari mu moko yose. Ubwo ni ubutumwa bw'abasirikare babandanije guhonera muri Kongo, ndetse bakabonera n'ayandi magorwa akomeye cane. Ico bikoze ivy'ubwo butumwa bw'abasirikare bwajeje gushikira General Prime Niyongabo nawe nyine kuri ubu ngubu ishavuriraniga, aho yatangaje yuko ingabo z'u Burundi zigomba kuva muri Kongo, ariko Ndayishimiye akabandanya kunana bivanye n'amaronko akura muri izo ngwano. Kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo akaba hari ubutumwa yatanze kuri abo basirikare, ariko abutanga mu buryo budasiguritse neza, avuga yuko bagomba kurindira ico ariko arategura, aho ngo mu vyo ariko arategura ashaka kwikura ko na General Neva kugira ngo abandanye araba ukugene yakiza igisirikare c'u Burundi kuri ubu ngubu cyejeje kwicwa n'uwo mugabo avuga yuko ibintu byose abishoboye kandi akaba atagirwa inama. Aho General Prime Niyongabo yamajije gutahura ko izi ntambara za Kongo zishe igihugu c'u Burundi, ko abarundi bakagombye kwikebuka maze bagacyura abana babo. Neva wehe ntavyumva kumwe na General Prime Niyongabo. Ivyo bikaba vyarazamuye cuka kibi hagati ya General Prime Niyongabo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu yandi makuru turiko turabategurira, turaza kubabwira ibijanye n'abategetsi harimo n'abagenerali 100 baba bariko barategura kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu vyashushe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru turiko turabategurira, turaza kubigaruka ko. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.